Turi n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi mubandanya kugenda mudukurikirana ngaha kuri Iyakare TV. Muri studio murumviriza umumenyesha makuru wanyu Ale adasiba kubatohoreza inkuru, ibiganiro, ivyegeranyo bicukumbuye kugira ngo bibandanye bibashikira aho muherereye hose. Rero mwoba muri ku mugabane w'abanyamerika, abari ku mugabane w'abanyaburaya, bari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu burengero, muri Kongo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abari mu bumanuko bw'igihugu, mwese bivanye naho mudukurikirana muherereye, ndasubiye kubaha kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru muri politike na diplomasi vy'ibihugu vy'ibibanyi, Rwanda, Uburundi, ibihugu bisa nkaho ari ibivyara. Kuri ubu ngubu u Rwanda narwo rwavuye mu gacereri ruca rutangaza ko rwiyamiriza ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije kuri uyu w'Imana ari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo i Kinshasa, aho yagishikirije ari imbere y'uruvyiruko canke urwaruka mu Kirundi. Amakuru aravuga ko rero leta y'u Rwanda vyatanguye Olivier Nduhungirehe, uyu ni umuserukizi w'igihugu c'u Rwanda mu gihugu ca Pologne, aho yaciye avuga ko rero bibabaje kandi bimaramaje kubona umukuru w'igihugu ahaguruka akavuga ko ahamagarira canke ahimiriza urwaruka rw'igihugu kimwe gutembagaza ubutegetsi bwo mu gihugu ciwe, kandi akabivuga yicaye inyuma canke yicaye kw'ibendera ry'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ngo biraboneka ko ari uguteshuka ku nshingano yahawe n'uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe kuja kuyiserukira, ko ivyo bitari ngombwa ko aja kuvuga ko ahamagarira urwaruka rwo mu Rwanda, uruvyiruko guhaguruka rugatembagaza ubutegetsi buri ngaho muri ico gihugu nyine kibanyi c'u Rwanda. Varisito Ndayishimiye yavuze ko hagomba gukorwa ihuriro ry'urwaruka rigahurira i Bujumbura, akaba ariho rigira ikicaro n'ibiro, ko yiteguye kuzobafasha kuja gukurako ubutegetsi ngaho mu gihugu c'u Rwanda. Biraboneka ko ivyo yavuga nk'umunyapolitike ari ugushinga umutwe w'inyeshamba, akaba ari wo abera umuyobozi canke akawuha ubufasha n'intererano zikomakomeye cane, haba kuwuha ibiro, ubutaka ukoreraho ngaho mu gisagara ca Bujumbura, kuzowuronsa ibigwanisho, kuzowuha indya, buri kimwe cose kizokenerwa n'uwo mutwe w'urwaruka canke umuhari, akaja gutera igihugu c'u Rwanda agatembagaza ubutegetsi. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabivuze atakujya umunwa, aragaragaza ko agomba gutembagaza ubwo butegetsi, avuga ko ngo ari abaturanyi babi bahora bamusomborotsa. Avuga ko rero urwaruka rw'u Rwanda ngo ruboshe, nk'uko amakuru agenda ava ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, mbere no ku mbuga hwaniro, imbuga ngurukana bumenyi, bivuye mu ijambo yaciye ashikiriza ririko rirahanwahanwa irya nino, rigenda rivyemeza canke vyumvikanamwo ukungene uyu mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye abishikiriza. Biraboneka ko afise urwanko, inzigo afisiye umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda co mu buraruko Paul Kagame, bikaboneka ko amufitiye urwanko n'inzigo ikomeye cane.
Rwaruka rero ngo rurahamagarirwa kuja muri uwo mutwe Varisito Ndayishimiye yipfuza gushinga, akawuha ibigwanisho, akawuha buri kimwe cose kugira ngo uzoje kugwana ngaho mu gihugu c'u Rwanda. Cabikoze igihugu c'u Rwanda naco kuri ubu cavuye mu gacereri. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yaciye ajaho avuga ko ivyo bababajwe cane n'ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye atangaza canke ashikiriza aha yicaye kw'ibendera rya Afurika yunze ubumwe. Ivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito ivyo ariko arashikiriza ari guhembera urwanko n'intambara ngaha mu bihugu vy'akarere. Biraboneka ko ashaka gukwega akarambaraye, ashaka gukururira abenegihugu abajana mu ntambara. Ico gihugu co caramye gitangaza ko kenshi ngo kiteguriye uwo wese uzogishoramwo ko intambara. Bazocungera imbibi z'igihugu cabo, ariko ngo bo nta rwanko bafise, nta n'imvo bafise zo guteza akajagari n'intambara mu bihugu vyo mu karere, kuko barazi amateka yabo, barazi ahantu habi bavuye bivanye n'amateka y'ico gihugu, harimwo n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ivyo rero ngo ntago bokora canke bosubira kubijamwo, kuko barazi ububi bwa jenoside. Nta gihugu na kimwe co mu karere bipfuza ko cosubira kubamwo amahano ya jenoside yakorewe abatutsi nk'ayabaye mu Rwanda. Ivyo vyose rero biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'urwo rwaruka rwiwe ashaka gushinga intumbero nta yindi ni ukuja gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda, akaba acagiriza ko ngo gicumbikiye umuhari Red Tabara ngo ufise ibiro bikuru bibarizwa mu Rwanda. Ariko umushikiranganji canke minisitire w'ububanyi n'amahanga canke w'imigenderanire myiza ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yaraciye ashikiriza ko imitwe yitwaza ibigwanisho ibarizwa ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, harimwo n'umuhari Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Yavuze ko ubarizwa muri Kivu y'ubumanuko hafi na za Buvira. Ngaho rero hakibazwa ukungeni umukuru w'igihugu c'u Burundi yama ashikiriza ko umugwi wa Red Tabara woba uri mu Rwanda, ngo bikaboneka ko ari ukuyovya uburari kugira azobone ivyo yitwaza aja kugaba ibitero canke gutera u Rwanda. Ngo yaraciye arungika ibigwanisho, ibimodoka vy'intambara, abasirikari benshi ku mipaka. Harumvirijwe ko kandi muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke hariko hararungikwayo abasoda benshi baja ngaho mu kibira giherereye ngaho mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Komine ya Mabayi ndetse na komine Bukinanyana zose zibarizwa ngaho mu ntara ya Cibitoke. Amakuru akabandanya avuga ko ngo hoba hari abagwanyi ngo bakurikiranyeyo ngo boba binyegeje ngaho mu kibira, ariko amakuru akaba tubandanya kuyatohoza neza kugira ngo hazotahurwe ikinyegeje inyuma yo kurungika abasirikari n'ibigwanisho ngaho mu buraruko bw'igihugu. Abo basoda baje bava mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura, ngo biboneka ko ari abasirikari badasanzwe bariko bararungikwa muri ivyo bice vyo mu buraruko bw'igihugu, kandi murumviriza ko ari hafi n'imbibe z'igihugu kibanyi c'u Rwanda.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aze aragushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira.